ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, mwaramutse abaduteze amatwi. Turayahera ku mugabane wa Afrika. Abanyesudani indwi bari mu myiyerekano nibo bishwe ejo ku munsi wa kane, igihe abajejwe umutekano bariko barashwiragiza amasinzi y'abanyagihugu bariko basaba ubutegetsi ko busubira mu minwe y'abasivile. Abajejwe gutabara abakomeretse mu myiyerekano bavuze ko igipolisi cagerageje kwinjira no mu bitaro i Khartoum kugira gishwiragize abantu, kandi ngo umwe mu bajeje umutekano yararashe ivyuka bikoroza amosozi muri bimwe muri ivyo bitaro. Ababibonye bavuze ko iyi myiyerekano i Khartoum yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane kuruta uko vyahora mbere. Yashitse n'inyuma y'umugwa mukuru, ija no mu ntara ya Darfur y'uburengero no mu mareta ya Kasala na Gadarefe ari mu buseruko. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani, Volker Perthes, yavuze ejo ku munsi wa kane ko ubwo bwicanyi bukwiye kurangira. Nawe ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika i Khartoum yasavye ko abasivile bakingirwa kugira ntihasubire kuba abahasiga ubuzima. Muri ako karere nyene mu gihugu kibanyi ca Sudani y'ubumanuko, intumwa ya ONU muri ico gihugu yashikirije amakenga ejo ku munsi wa kane ko umwanya uriko urarenga uhera hatarashirwa mu ngiro ivyumvikanywe ko mu masezerano y'amahoro. Abanyepolitike badacana uwaka muri Sudani y'ubumanuko barasinyiye amasezerano y'amahoro mu 2018, ariko gushika ubu ntibarayashira mu ngiro yose kugira basezerere intambara zabahekuye abantu hafi ibihumbi 400. Nicolas Haysom, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ko intwaro y'ikiringo mfatakibanza yegereje kurangira atakirakogwa gishimishije. Imyaka 2 y'imfatakibanza yumvikanywe ko na Perezida Salva Kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe ari nawe icegera ciwe Riek Machar irangira mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023, ariko vyinshi mu vyumvikanywe ko ntibirakorwa, nko guhinyanyura ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko azogenga amatora. Washington, ijwi ry'Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika, ibiganiro bishasha hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Irani ku kugaruka mu masezerano ya nucleaire yo mu 2015 byarangiye ejo ataco bishitseko. Abadiplomate bari muri ivyo biganiro bavuze ejo kuwa kane ko Irani yazanye ku meza y'ibiganiro ibindi bishasha. Intumwa y'Ubufaransa muri ONU, Nicolas Dorivier, yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko Irani yongereye ibindi bibazo bitari ku murongo w'amasezerano. We n'abandi badiplomate ariko ntibasobanuye ivyo bishasha vyasabwe na Irani. Akanama ka ONU kajejwe amahoro ku isi gakorana buri mwaka kabiri kugira karabe ingene ayo masezerano yashizwe mu ngiro. N'amasezerano yasinywe mu 2015 aho Irani yemerewe gutezurirwa ibihano, nayo yemera kubangira kugira programa yayo ya nucleaire. Irani irahakana ko ariko programa yayo itumbereye kurondera ikigwanisho ca nucleaire. Washington, ijwi ry'Amerika. Muyavugwa mu gisata c'amagara y'abantu, ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko ibitigiri vy'abandura COVID-19 byiyongereye ku isi ku bice 18 kw'ijana mu ndwi iheze. Abantu barenga imiliyoni 4.1 nibo bashasha banduye ku isi hose nk'uko OMS ibivuga. Ikigo ca ONU cita ku magara y'abantu cavuze ko abafa ariko batiyongereye cyane, ariko bakaguma bari hafi y'ibihumbi 8,500, biyongera gato ku migabane 3 y'isi
ariyo ubuseruko bwo hagati, Aziya y'Epfo no ku mugabane wa Amerika. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko mu bihugu 110 birimwo ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron ariho abandura biyongereye. Mu ntambara muri Ukraine abantu 10 barishwe na misile yaguye ku mazu y'amagorofa bamwo abantu mu ntara ya Odessa ejo ku munsi wa kane, ni mu manuko bw'igihugu ca Ukraine. Umuvugizi w'ubutegetsi bw'igisirikare ca Odessa Sergei Brakchuk yavuze ko abapfuye baduze bashika ku bantu 10. Avuga ko iyo misile yatewe n'indege yaje iva mw'ibahari yirabura, ariko gushika ubu ntiharamenyekana abagirizwa ico gitero. Iki gitero ku nyubakwa y'abasivile kije inyuma y'imisi Uburusiya bugavye igitero mu kibanza kirimwo amamangazini i Kremenchuk, ni hagati na hagati muri Ukraine, hafuye abantu 18. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarahakanye arenga ko inteko ziwe zitagize uruhara muri ico gitero cabaye muri ako gace ka Ukraine. Ku munsi wa kane ejo nyene inteko z'Uburusiya niho zava mu birindiro zarimwo aho mwizinga rya Snake ku nkengera za Odessa. Ni mu gihe ibihugu bitunze ku isi navyo ejo ariho vyarangiza inama vyiyemeje usatira cane igihugu c'Uburusiya. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, ikigo Itsebu cyaraye gisohoye icyegeranyo kigaragaza ko byibura 40% by'ingo mu gihugu zitorohewe no kubona icyo zifungura. Dufatiye ku ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye. Uwo ni Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru wa Itsebu. Urubyiruko rwo muri kaminuza mu Burundi rwifuza ko hashyirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange mu kunywanisha abarundi bose, aho kuguma mu mateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda haboneka amashyuza, abantu baturutse imihanda yose bakoreraho ubukerarugendo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Radiyo Ijwi ry'Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. 40% birenga by'ingo mu Burundi zirirwa zitabonye icyo zifungura, nk'uko biri mu cyegeranyo cyasohowe ejo kuwa kane n'ikigo Itsebu gishinzwe ikusanyamibare mu Burundi. Intara ya Ngozi mu majyaruguru y'igihugu iza ku isonga mu zifite abantu benshi batabona icyo bashyira ku munwa. Eroje Wirikaneza afite inkuru irambuye. Ivyo biharuro vyashizwe habona biri mw'itohoza ikigo c'igihugu Itsebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu Burundi. Ivyafatiwe ahanini ni ibintu nkoramutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vyibanze, service de base mu gifaransa. Mu gihugu nk'u Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, ikigo Itsebu cahagaze cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ugufungura, kwivuza, kuronka akazi, ukurungika abana kw'ishure, uburaro bwiza, ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma, kugura ukubitsanya, hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cane biciye muri za telefone. Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru wa Itsebu, yemeza ko mu cegeranyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka ico bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nyuma yo gushira habona ico cegeranyo. Dufatiye ku ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye. Mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo basha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye. Ndayishimiye atwara ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro, avuga ko no kwiyongera kw'abana bari amashure mu gihugu kuva kuri ubwo bukene. Abana baraja ku ishuri, hanyuma hariho abana baheba ishuri. Ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara, iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri, bakavuga ati boba baheje kubera iki?
bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene, bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura. Aricyo gituma mubona ko na leta iriko iragira imigambi yo kuziragaburira abana ku ishuri, ni ukugira ngo abo bose baza baraheba ishuri ico gitigiri gitere kigabanuka. Mugabo hagereranije n'amatohoza yakozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho, aratanga ibitigiri vyerekana ivyashikiriza. Dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwakera kuko twari ku bitigiri 64 n'ibice 6 kw'ijana. Bica vyerekana novuga ishusho y'iki gisata rimeze gute. Aho kugwiki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza canke nimba rimeze neza yisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza. Umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu avuga ko ivyigwa nk'ivyo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Urubyiruko rwiga muri kaminuza mu Burundi rwifuza ko hashyirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange hagamijwe kunywanisha abarundi bose badashingiye ku bwoko, aho kuguma mu mateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka yashize. Inkuru irambuye na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu banyeshure biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université des Grands Lacs bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka gwa kazoza kwiga mu mashure kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'1972. Abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora bahuza mu mashirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose, ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu vyabaye. Ariko igikuru cari gikwiye kunywanisha abarundi vyari ibikorwa cyane cyane vy'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bariya. Nta bintu birebire nabona vyoza kumfasha, cyahinduka nuko mbona nyene ivyaheze vyo ivyaheze. Ku ruhande rumwe abo banyeshure babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashure babanye neza, basigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanazana injyane zidacika. Iki vyabaye uwo vyabaye ko ari gihaca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibintu bikaca bimusubiza hahandi hakera. Aha tubanye neza nakuvuga ngo n'umuhutu ngo n'umututsi ngo n'umutwa musanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nko mu ishuri ubu turi hamwe twese ko twigira hamwe. Ayaho usanga umuhutu azi ikintu umututsi atacaza umusanzwe mu kigo aho iwacu ibyo nta nzo ikibanza kinini cyane. Usanzwe agiye ikintu umuntu atohinduka nuko amoko twoyibagira mu Burundi tukamenya neza ko dufise ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi. Hanyuma se ntawe nyene twoza dupfa twaza tuvuga ngo nyabona umuhutu n'umututsi tubirabe mu mazuru, twese mu mazuru hava ibisero. Naho bimeze gutyo kandi hari urwaruka rwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo. Biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira ibica nk'ijya ejo natwe bigwaruka ntituzobikore tukamenya ikizira nuko tumenya kahise historique y'igihugu cyacu nyene yagenze. Mu bisanzwe ibikorwa by'umugwi Sever nuko ugerageza kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise. Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'Ijwi ry'Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu. Ivyo uyu mugwi wa Sever nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurekuranira ni ikintu ciza cyane mu Barundi, ariko niko mu by'umugwi umugaruka ko ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusumba ubundi, kandi mu byo twasomye cyangwa ibyo twumvise turabona yuko b'abahutu b'abatutsi barapfuye, n'ayandi ho babifatiye hamwe kurekuranira byogenda neza. Novuga gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu, ivyo nivyo.
Kuri ibyo Clemani Nziza icegera c'urongoye umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi avuga ko Burundi bukwiye kumenya ukuri ku bwicanyi bwakozwe mu Burundi ata numwe asigaye inyuma. Hariho abamba bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzura kaboze reka tuvyibagire. Abarundi bacu bavuga ngo ntibagira ntibana. Niki cyatumye rero abantu bashika ko Uburundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri. Harabaye ibintu bibi atari intambara akarenganyo k'igihe kirekire intwaro mbi icinyiza abantu atari intambara. Birashoboka ko igihugu kivuga kiti reka turabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyiragire canke tubigendere ko mugabo tubizi mugabo biba bifise intumbero. Umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze, abo zahitanye, umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo yizihije isabukuru y'imyaka 62 ishize igihugu gihawe ubwigenge n'Ububirigi. Ni isabukuru yahuriranye n'umuhango wo gushyingura ibisigazwa by'uwahoze ari minisitiri w'intebe Patrice Emery Lumumba. Mu gihe Kongo yaraye yizihije imyaka 62 y'ubwigenge kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, ni isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge bw'u Burundi n'u Rwanda. Turabatumiye mutugezeho icyo mwumva kuri uwo munsi w'ubwigenge. Mwatugezaho ibitekerezo byanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ukwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro harimo na M23 muri icyo gihugu bibangamiye amahoro n'umutekano by'uburasirazuba bw'igihugu ndetse n'akarere kose. Inkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda. Into Keita, umuyobozi w'ibikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, yabwiye inteko ko bibabajije kubona umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo wifashe nabi, cyane cyane kubera ibitero bikaze by'abarwanyi ba M23 ku basivile, igisirikare cya leta hamwe no kuri MONUSCO. Yasobanuriye abagize inteko ko hagati y'itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu na 17 z'ukwezi kwa gatandatu imirwano yahitanye abaturage barenga 150 naho abantu ibihumbi 700 bo bagati byabo. Nkuko aba bayobozi babitangaza, umutwe M23 ugenda witwara nk'ingabo zisanzwe zifite ibirwanisho bikomeye kandi byakabibangamiye abasivili. Bityo ONU isaba M23 n'indi mitwe yitwaje ibirwanisho yose kubishira hasi ikayoboka inzira y'amahoro mu biganiro by'i Nairobi muri Kenya. Gusa umuvugizi wa M23 Major Wiringoma arahakana ibyo bashinjwa byose, avuga ko nabo bashira imbere ibyo biganiro. Shida ni government ya Kongo na wale wote na FDLR na Nyatura na MONUSCO. Sisi tunasema kwamba kila siku tunapenda amani. Ati ikibazo ni leta ya Kongo, FDLR, Nyatura na MONUSCO. Buri munsi tuvuga ko dukeneye amahoro na guverinoma ya Kongo, ariko irabyanga hanyuma igashikirwa na MONUSCO n'andi matsinda. Ntabwo dukuna intambara, ariko batuma twinjira mu ntambara kugira ngo twirinde. Kuvuga ko twica abasivile ni ibinyoma byambaye ubusa. FARDC, FDLR, MONUSCO n'imiryango itegamiye kuri leta bose bakorana kugira ngo badusiga imbyiro. Nta musi n'umwe twagiye kwica abaturage. Abo ni ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu. Benshi mu basirikare bacu bava muri ako karere, ntibashobora kwica babo. Nta musi n'umwe twishe naho yaba inkoko y'umuturage. Hakuna hata siku moja sisi M23 tuliwahi hata kuchinja kuku ya nchi. Iyi nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano nanone yamaganye indi mitwe yitwaje intwaro irimo nk'uwa ADF hamwe na Codeco, bitumye umutekano muke ugenda wiyongera mu burasirazuba bwa Kongo na Ituri. Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ONU George Nzongora Ntaraja yavuze ko urebye uko umutwe wa M23 wari waratsinzwe na FARDC na MONUSCO mu 2013, ubu uwo mutwe akaba wongeye kubuka ufite ibikoresho bya gisirikare bikomeye kuruta iby'ingabo za leta na MONUSCO, akaba ufite n'ubushobozi bwo kurasa kajugujugu ya gisirikare, byemeza ko hari umuntu uri inyuma yawo. Niko kubaza bari muri iyo nteko ya ONU impamvu imiryango mpuzamahanga na Loni badashaka guhuza umutwe n'u Rwanda. Iyo ntumwa ya Kongo yanenze MONUSCO ivuga ko
abaturage ba Kongo batizeye ko ikishize imbere ari ukubarengera. Yagaragaje ko yizeye inzira y'i Nairobi iyobowe na Perezida Kenyatta hamwe na gahunda y'umuryango nyafurika yo gukemura amakimbirane hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo yunganirwa na Perezida wa Angola. Iyo ntumwa ya Kongo yanasabye ko hubahirizwa ubusugire bw'imipaka y'igihugu cye no kwamagana M23 n'abayishyigikira guhera ku gihugu cy'u Rwanda na perezida wacu, kandi ko M23 igomba guhita iva ku butaka bwa Kongo ari nta mananiza igasubira iyo yaturutse. Bwana, sisi ni Wakongomani, tunatoka ndani ya jeshi ya Kongo FARDC. Kama nasema tutoke tuende wapi? Sisi ni Wakongomani bwana, tuko ndani ya nchi yetu. Turi abanyekongo twavuye mu ngabo za Kongo. Baravuga ngo tuve ku butaka bwa Kongo tuje hese, kandi turi mu gihugu cyacu, nta handi tuja. Tuzashingurwa mu gihugu cyacu Kongo. Turi abanyekongo, watatuzika ndani ya nchi yetu, hatuwezi enda fasi lolote bwana. Sisi ni Wakongomani bwana, sisi tumeshimama kabisa imara. Hiyo ni kweli. Unajua tulifanya miaka 5 mlimani huko. Sisi ni jeshi kamilifu, jeshi letu ya M23. Ati ikigaragara nuko dukomeye, turi gisirikare gikomeye cyane. Tumaze imyaka 5 mu ishamba. Abasirikare benshi ba M23 baturutse mu gisirikare cy'igihugu FARDC, bazi icyo gukora. Twakubise Rumangabo, Kibumba, Bunagana, Bugusu n'ahandi. Twafashe intwaro nyinshi muri FARDC. Ntabwo ari inkunga twakuye mu yandi mareta. Leta ya Kongo izi uko abasirikare bayo bajugunye imbunda, bataye n'imbunda y'igifaru. Ubwo se nidutangira kuyikoresha bazavuga ngo twayikuye muri Eritrea cyangwa Mali. Tutaitengeneza kesho, tutaitembeza, tutapika hiyo sila. Watasema ilitoka wapi? Nchi gani? Eritrea ilitoka Mali. Mu bandi bahagarariye ibihugu byabo muri iyo nama harimo Clever Gatete wahagarariye u Rwanda. We yabwiye akanama ko ibyo Kongo ivuga ku gihugu cye ari ibirego by'ibinyoma, kandi ibyo birego bikavamo amagambo y'urwango yibasira igice cy'abaturage ba Kongo. Yanumvikanishije ko habaye amateka mabi y'ukoroni yananiwe gukumira jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi asaba ko amakimbirane yakimurwa vuba mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'uko amateka mabi yisubiramo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ibihugu byose byari bihagarariwe muri iyo nama byagize icyo bivuga ku makimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane byamagana ihohoterwa ry'abaturage n'ibitero kuri MONUSCO. Byahamagariye kandi imitwe yose yitwaje intwaro kuzishira hasi, binongera kwamagana imvugo y'urwango n'ibitero byibasira igice kimwe cy'abaturage ba Kongo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mu karere ka Rubavu gaherereye mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda haboneka amashyuza, amazi ashyushye, abantu baturutse imihanda yose bakoreraho ubukerarugendo. Uretse kuba ubwo bukerarugendo buhindura imibereho y'abahaturiye, hari n'abifashisha ayo mazi nk'umuti w'indwara zitandukanye. Eric Bagiruwubusa yarahasuye hadutegurira inkuru ikurikira. Kwanyokeje none se ubushyuhe bw'aya mazi buturuka he? Bifitanye isano n'ibirunga. Turi mu murenge wa Nyamyumba ku kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hafi y'iki kiyaga hari amariba avubura amazi ashyushye azwi nk'amashyuza. Aratwika cyane sana ku buryo ugumishijemo ikiganza dushye 75 y'ubushyuhe. Aya mazi atuma benshi baza kuhakorera ubukerarugendo bugira n'uruhare mu kuzamura imibereho y'abayaturiye. Umurenge wacu ni umurenge w'ubukerarugendo nk'uko mubibona ngaha, dufite utugari tune twose dukoze ku kiyaga. Abantu bava Kigali baje kureba amazi hano, cyane ko benshi batayabona. Iyo baje kureba amazi rero bungukira no kuba babashe kureba ayo mashyuza. Nko ku cyumweru kimwe twakira nk'abantu batari munsi y'abantu 100 baje kureba amashyuza gusa, bityo bizamura imibereho yabo yizo nkiragutabaza icunga ngaha, bikazamura n'imibereho y'igihugu muri rusange kubera ko abaje kureba ayo mashyuza barishyura. Ubu ni Bwana Innocent yo mugabo muzungu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo mu murenge wa Nyamyumba. Hanze yo kuba aya mazi hari abaza kuyasura bayareba, abandi bayakozamo ibiganza. Hari abemeza ko ari umuti ku burwayi butandukanye. Madamu Kasu wa Mariya wo mu murenge wa Gisenyi aha mu karere ka Rubavu, tumusanze yicaye mu iriba rishyushye, arabwira Ijwi rya Amerika uko yiyumva. Ndikumva neza, narwaye stroke. Ego banyandikira aho kugira ngo nkore message yanza mu mashyushye cyangwa mu mazi, ariko birafasha. Ubu haza kangahe ku munsi cyangwa mu kwezi cyangwa mu cyumweru kubera ko ngeno yanero ndaza nkajya muri aya mazi kubera ko bimaze kugeramo
kubera ubushyuhe bwayo uhita utangira gutaransifera n'umutima ugatera cyane urumva n'ibintu biba bigusohokamo yego none ukajya uvamo ukaruhuka gatoya ukagarukamo. Madamu wa Mariya amaze ibyumweru 3 agana amashyuza kandi atangiye kubona itandukaniro mu buzima. Biriyongera kubera ko na mbere nari narabaye paraliza amaguru atagenda adashobora kugenda ariko ndagenda neza n'imitsi y'umutwe ntabwo kimbabaza cyane numva ko muri njye harimo impinduka niyo mpamvu ubona ko manakoze urugendo nkaza ahangaha kubera ko imiti ndimo kunywa iri hafi gushira buranzajya muri controle kugira ngo nce muri MRI ndebe ko situation imeze ariko muri njye numva sava. Kiruhande rw'uyu mugore hari undi mugabo ukora urugendo rutari ruto. Bwana Fidel Nizeyimana we yaturutse mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri, nawe tuganira yicaye mu mazi. Yakoze impanuka umugongo urangirika, amikoro yo gukomeza guhura na muganga ntiyamushobokeye, yagiriwe inama yo kwiyambaza amashyuza. Ntabwo amafaranga bazayabona, nagejeje mu 450 mbona ntazabishobora, amafaranga ntazayabona nimukira hano, ariko hano aho magereye numva biri kumfasha, n'ikindi bifasha no kugabanya ibiro. Nagira ikibazo mu mitsi, nkagira ibinya mu maboko, mu maguru, nkaba ntabasha kugenda cyangwa se guhagarara, ariko iyo maze iminsi ndimo kuza hano ibinya biragabanuka. Nkaba nizeye ko rero ngo guhagarara no kugenda biza nabyo bizabasha kuza bikagenda neza. Ku rubyiruko ruturiye amashyuza narwo rwabyungukiyemo. Bwana Olivier Ndagijimana w'imyaka 20 y'amavuko akorera massage abaje mu mashyuza. Mbese ngo umuntu hakora nge uraza nkagusobanurira ukambwira indwara ufite bitewe nuko aya mazi ngenzi indwara yavura. Umuntu nkoreye massage abiterwa nuko namuhaye service hano ndagiciro cya massage twe tugira. Byagenze neza hano kuko nshobora gufata nk'amafaranga nk'ibihumbi 60. Ntabwo nshobora kubaho nabi bitewe nuko n'aya mazi abanyamahanga baraza baradusura. Bwana Jean Bosco Karahanyuze we ashinzwe gukora isuku ku mashyuza. Baramwenze ngo isuku ndaza nyene ndakora gona njowe kandi kazi ng'uburobyi ndomba mbushoboye ko nduriye kukiva, ariko ndabikoresho mfite byo mu burobyi. Narubatse mfite umugore nambayeho neza ndakibazo kubera amashyuza. Aho Nyamyumba hari amasoko 2 y'amashyuza, rimwe ryeguriwe koperative y'Inkeragutabara ari nayo iricunga, irindi ryari ryarahawe abaturage, ariko abahaturiye bagakomeza kwinubira uburyo bajya koga bakabishyuza. Mfite imyaka 27 niho nakuriye, nta muntu wigeraga yishyuza guhera na mbere ya hose, n'umutungo kamere. Twe turifuza ko mwadukorera ubuvugizi bakatureka tukajya twoga uko bisanzwe. Kano kareba ni Imana kadushyiriye hano, akarengane nukuza kuvuga tugiye koga ngo ishyura. Icyakora ibitangazwa n'umurenge wa Nyamyumba kuri iyi gahunda yo kwishyuza abaturiye amashyuza byo birahabanye. Bwana niyo mugabo muzungu. Aha hatuye abaturage benshi bamenye amashyuza kuva bavuka kugeza uyu munsi nimo bari batuye, iyo batagiyemo bararwara. Twabonye ubushobozi bwabo bugenda bwa bukeya, nk'inama y'umutekano twemeza yuko abaturage bo mu Nyamyumba abarobyi bororera muri kiyaga cya Kivu yuko bo bajya babikora ariko batabanje bishyura. Abashaka kwishyura bakajya ahateganyijwe hano ku ruhande rw'ibumoso. Umurenge wa Nyamyumba hamirije Ijwi rya Amerika ko uwaba yarihaye kwishyuza abaturiye amashyuza binyuranyije n'amabwiriza yashyizweho, bityo ko ashobora kubiryozwa. Amakuru twahawe na koperative y'Inkeragutabara ishinzwe kwita kuri aya mashyuza aravuga ko umunyarwanda uturutse hanze y'umurenge wa Nyamyumba yishyura amafaranga 1000 kugira ngo yemererwe gusura amashyuza, naho ku munyamahanga we ni amafaranga 2000. Ni mu gihe byibura mu cyumweru hatabura abantu batari munsi y'100 bagana aya mashyuza. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti, ni kuri wa3.radio.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimu duteze amatwi, ibiganiro Ijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha nahabihumurije, nimuze gucikwa